Iyo nama yamaze amasaha 2 y'igice arenga yaranzwe ahanini no kutumva kumwe uwo mugambi w'ubushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu n'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike ku ruhande rumwe hamwe no hagati yayo mashirahamwe nyene n'ayandi nkayo ku rundi ruhande. Umuntu witegereje nk'ukuntu abaserukira ayo mashirahamwe bari bicaye yabona ko basa nabigabuye mu migwi ibiri, bamwe bari ku ruhande rw'umushikiranganje abandi nabo ku ruhande rwabo. Abo nabo bakaba ahanini bari bagizwe n'abaserukira za PRODH, FOS, ACAT, OPD, OAG n'izindi zifatwa nk'izitavuga rumwe na leta. Ku rundi ruhande narwo akaba ari yicaye abo mu runani PISC n'ayandi mashirahamwe avuga rumwe n'ugo runani PISC. Edouard Uwimana ati intwari ibereye itegerezwa kuba hose gushika mu miryango eka no mashirahamwe yigenga. Kuko intwari ibereye si muri leta gusa, si mu bushikiranganje honyene, intwari ibereye ni guhera no mu miryango yacu mashirahamwe turongoye, intwari ibereye ni hose. Mu runani FOSC bati intwari ibereye ntituyanse, ariko bamwe n'abandi barabe neza ko amategeko abaha ububasha bwo kuraba uko wundi akoresha utwiwe narijya atari utwo leta iba yamuhaye. Ko mwipfuza ko mu rugi wanje ngira intwari ibereye ni vyiza, mugabo kwejo muzinduka muhiri wanje mukontorora amafaranga ingenda yakoresha nukwanza kora ko mufise ubwo bubasha. Mwishiramwe OAG ni nkuko nyene bati nta raporo y'ingene dukoresha amafaranga twahawe n'abagira neza twoha umuntu atayaduhaye. Mugabo nimuzoze muvuga ngo yamahera wahagana no vibe nyakigira bayakoresheje nta faranga mwampaye nuza kubirapa reka tuhagana no vibe dusinye convention de finance. Ku rundi ruhande ruvuga rumwe n'umushikiranganje Edouard Uwimana bati ntangorane tuyibonamwo. Nibaza ko tangorane nyemwe irimo tube turi relax no mu mutwe. Iyo umuntu avuze ati vyakozene atanagusabye ati mpako uramwereka ni ya transparence nyene twamye turavuga. Naho ayo mashirahamwe avuga ko atazokwemera aho bakuru uburyo bwo gukoresha n'ingene babukoresha, Edouard Uwimana we ati muvyemera mutavyemera bizobuko. Aharababwira ububasha afise, ububasha mbere bwo kwanka n'ivyo abanywanyi bishirahamwe baba bifundikiye. Mu gihe ndakwemeza yuko wewe inazo Pacifique nkuko nshobora kuvuga nti naho mu mutwe w'uwo muntu ndamwasa birashoboka none ntagusinyena none ntagusinye umve ndakubwira ijya president uyikoze iki ako kaguma n'akajagari n'ivyo ushaka bihagarara. Ibintu rero vyarangiye gutyo, mbere hakaba hari abari mu mashirahamwe ashigikiye umushikiranganje Edouard Uwimana bagiye barifatira mu gahanga bagenzi babo gushikaho bemeza ko bamwe bavangura ubwoko mu mashirahamwe barongoye, abandi ngo bakorana n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, abandi nabo ngo amashirahamwe yabo agizwe n'abari mu miryango yabo.